Mbona abonye ingozi umengo birasatireka simbiri Bujumbati akanyoni katagurutse ngo nikamenye iyo bweze. Teka nje kurabira mu gisagara hamwe Yesu yavuga tumurindirire. Sabasi, Fanila Vine, na Vanessa sindamwibagira jewe. Na Mimi Yava. Na Mimi Yava. Delicia yaheruka kubura umuvyeyi. Hararyoshe cyane. Hararyoshe. Bona rimaze igihe ntaboneka kuri kamera. Bivanye n'ubuzima. Bo wabikenera cyane. Iyo nsanga mu bwiza. Kuri King Star. Abashi bazi ko wadandaza imiduga. Ariko ni kwa mama buntu. Karibu kandi ndazi ko uzoca ugaruka atari genda guhamagaye. Joachim Smith. Kuko niwo muntu wa mbere yatanguye kunyinjiza muri filme. Niyo ntango niyo nkinzo nahereyemo. Ndashobora kumushimira cyane. Abyumva ariko ndamushimira. Ndashimira Sky nawe twarakoranye twabaye neza. Joel. Ubona tombe. Umuntu yitwa Joachim Smith na Joel. Nta gihe coba carageze ntibarabane giza bivuye kuri wewe. None Sky nituvugana. Sky muravugana? Cyane. Joachim turavugana. Ndabaza Sky ahari. Murafiki na Joachim. Yako nibaze baduha umuco. Ise kugira shwa. Benyi mba vyarabayemo bifu. Imba ndi mu kazi n'ibindi. Wabereye mu kazi bibereye ku ruhande. Aho ndavuga ati buri mu boss wese ndamukorera akazi kiwe. Uko gategekanijwe. Haraza kuva gasabuni. Ibisigaye mugwana mugira iki? Nibinda. Diko Entertainment. Hello everybody, everyone, everywhere. I hope you are doing well, guys. Turashima ndiho ni wabikora umunsi ku munsi twenyegeza entertainment day by day hasi hejuru. They call me Dikurio Leonce the son of God, Dr. Vlog, aka Diko, aka the ambassador. It's another day, another reaction, one opportunity to the more possibilities, ni Diko Entertainment. Umukobwa twakiriye arasa neza nk'umukobwa yoga amazi ya Bujumbura nukuri. Akaba yitwa Vava, ayandi arayivugira. Ndakwakiriye cyane, karibu. Murakoze cyane. Umeze neza? Ndashima. Uzi impamvu akantu k'amazi rero yatanganye kamise ndanagatamwo no kubera ko nigeze ko bandakuzi kera ucoga Rusengo ya ruguru. Shaka utarunzi kera. None warahageze shahi inzobe iratamu kuzika yuri umuzungu. N'amazi canke n'amavuta meza wisiga? N'amazi. N'amazi. Niyo ukesha vyose. Amakuru y'imisi? Turashima Imana. Ikirenze ico n'urusaku. Twaherukana kera, uburyo twaherukanamo reka ndabukwibuza. Ntabwo kwari kubona n'amaso ku maso, ahubwo twaherukana nk'umukinyi wa filime ariko arakora ibikorwa byinshi. Impamvu navuze ngo ruguru ico gihe wari uzwi cyane muri industry y'Ingozi. Ariko tuza kumera nk'abantu bakubuze gato. Imbere yuko dutera intambwe tugera aho hantu, nyabona wiyibutse abadukurikiye, wibwire n'abadukurikiye ariko batakuzi. Ku mazina y'abavyeyi ni Vanessa niyo mungere. Ku mazina nakoresha mu kazi ni Vava. Ni Vava. Ibutsa kandi abantu kugira bakwibuke neza amwe mu mafilime agiye urabonekanamwo kandi yamenyekanye mu kino gihugu. Narabonetse mu Inkizo TV. Muri filime narihuse Kigeragezo. Ndaboneka kuri Fresh TV. Abonetse kuri Fresh TV? Oya. Muri filime yitwa gute? Kibazo seri. Mu kibazo we. Muri wenye kwibuka neza pe. Ikibazo menga yari kira directingwa na Joachim. Yego mu kibazo kuri Fresh TV for sure. Mise ndavyibuka. Izindi nta wamenya. Umugenzi ni ni nyinshi cyane. Ndibaza baca bazibuka. Baca bavyibuka cyane. Wahavuye umanuka ryari? Umanuka uje kwiga nkayo yayo ni wegeze kurimba karimba avuga ati hano nashikanywe n'ishure. We nawe wazanywe na filime waruje kwiga cyangwa uri kurikorera izindi business zisanzwe?
Mbona abonye ingozi umengo birasa ati reka simbiri Bujumba ati akanyoni katagurutse ngo nikamenye iyo bweze. Teka nje kurabira mu gisagara hamwe Yesu yavuga tumurindirire. Ariko n'ingozi ni mu gisagara wa mukobwa we witonde. Ngozi kireka gushikira ici Bujumba ariko burya naco nyene Yesu aramutse arako gakondisiyo yafatiyeko. Mbona nabi Ngozi yohitira kubatora. Ako yahereye ino. Oya yahereye Bujumba. Yohereye Bujumbura akaduga. Akaja n'Igitega. Mugareka twaje hahera. Tugize have tureka gushikirwa. Kweli. Mba mbona muzona hapfa muja nka za Dubai, za Los Angeles, za hehe ibyo gusubira hariya ntibirimo. Hariya no kuja kuramukanya ariko kuhaba. Okay. Sinibaza. Bevava uvuka he? Vuki Muramvya. Umwana w'Imuramvya. Ngo haramera. Cyane. Muramvya ni intara nziza kabisa. Kandi Muramvya rero pay attention irafise abastare benshi muri film. Ndabakwibutsa. Sabasi, Fanny Lavine. Na Vanessa sindamwibagira jewe. Vanessa. Wavuze Sabasi, Fanny Lavine na Mimi Mireille. Okay. Niyava. Hari n'umukobwa uvuga bava mu bukeye kubera ariho tubana bajya. Muramvya muri rusange. Na Mimi Niyava. Na Mimi Niyava. Hari n'umwana ariko arabikora muri Isake Films yitwa Delicia. Delicia heruka kubura umuvyeyi. Yego. Nawe nyene ava mu karere. Bisigura yuko aho hantu nyene haramera n'impamvu narimvuze ngo haramera. Hararyoshe cyane. Hararyoshe. Hararyoshe industry dushobora kugira gutya tukabona na wewe. Ejo mundi urabikoze nyene uri mu kirere. Cyane. So atakubeshanya usa n'umuntu yari yarabuze. Sinzi n'uburyo je ndagutoye ndavuga ati no mukobwa ntaza kunshika ndaza kuva hano hantu tuyaze rimwe canka abiri. Wari waragiye he wamwigemewe? Nari maze igihe ntaboneka kuri kamera bivanye n'ubuzima nahinduye. Uvuze guhindura ubuzima ucumenga na etat civile byose kandi nabonye intoki zikigaragara nta metiriko. Wahinduye ubuzima mw'imisi nako ndakora tumwe tw'ubuzima. Sinako ndaboneka mu mafilme cyane. Kubera iki mu gihe kiriya gihe hari uburyo umuntu akina ukabona yuko akina ibintu byiwe ukabona yuko abikunda kuko wagiye unakundwa mu mafilme menshi atandukanye ukavuga ati uno muntu akina neza. Ivyo bindi bintu vyagufatiriye hamwe uwo mwanya usubiriza ivyo bikorwa filime ukamera nk'umuntu ayibagiye n'ivyaha wabikenera cyane. Iyo nsanga mu bwiza kuri King Star abenshi bazi ko wadandaza imiduga ariko ni kwa mama buntu benshi baramuzi kwa Zaza Food. Zaza Food. Bisigura yuko umuntu akeneye n'akantu ko gushira munsi y'iryinyo ikiro murakamuhereza nyene ukivuga abantu narimbuza ati vava nasigaye yidandariza imiduka kwete niyo mpamvu filime yayiteye akagera. Ariko niyo service ukoramo nawe nyene irakomeye kabisa. Hajya hano nenga ndahazi ntuze hari restaurant nikunzwe cyane ikunze kubirimwe abantu benshi cyane. Ndibaza irashobora kuba iri no muzambere mu karere kabisa. Ngo muteka neza byagera ku gapirawu ho mama we ndahikije ejo mu ntembwe nanje. Karibu kandi ndazi ko uzoca ugaruka atari je ndaguhamagaye nyene ari ukampaye kwategereza kuryo. Biba byumvikana cyane. So baba bariko baravyumva kwa kuna abantu babura umuntu bafana beza nako bakunzi ubwo ntibacishwa bafana n'abakunzi. Abakunzi vava mwabuze n'uyu nubwo buzima basanzwe abayemwo kuvuga ngo ntiwagiye uracariho wibereye muri business kandi nkuko bakubonye usa neza for real nivyo biba ari byiza. Wa muntu aba ameze nk'umuntu yabuze mugabo ngiye kumutora ukabona ntiyononekaye aracameze neza. Biba bishoboka yuko ejo umuntu yokongera kumubona bikagenda neza. Wakinye mu mafilme menshi ariko ndashaka tubanze kubitaga flashback. Urugendo rubari runini umuntu ntarufata rumwe abari kumwe n'abandi bantu benshi bagiye baruhuriramwe. Ni bande ushimira kugeza uno munsi bagize uruhara rudasanzwe mu rugendo rwa sinema iwawe? Umuntu wa mbere noshimira byimva mutima Joaquin Smith. Kuko niwo muntu wa mbere yatanguye kunyinjiza muri filme. Niyo ntango niyo nkinzo nahereyemo. Ndashobora kumushimira cyane abyumva ariko ndamushimira. Ndashimira Sky nawe twarakoranye twabaye neza. Joel. Nkashimira ba Iva twarakoranye neza ba Makanyaga.
nkashimira na Starboy yatubaye hafi agerageza kuzana dukoresha ibiganiro kugira nuri hirya no hino amenye ngo Ingozi hariho abana bako baraza bariko barakora na cyane bashagi bose ndabashimiye hajya nashage mwari kumwe muri team cyane muga kiragiye ntiyari bwamenyekane naho twaratanguranye hajya shagi abantu benshi burya bariko baramumenya ubu vuba naho nyene jo bundi yadukanye ry'amastile ya comedy harimo n'ibintu by'ibitutsi ituze ukuntu ariko kiragiye yasa n'umuntu ataboneka nimba yafata itara yaragitinga cyangwa yabatwaza itara akabamureka bo twakora byose sasa mu bantu babiri wavuze unashimira mu buzima numvisemwo umuntu yitwa Joachim Smith harimo na Sky Joel umwe mu ba director beza dufise uno munsi yamara nubwo usa n'uwabitunyegeje hari inkuru zivugwa yuko ibura ryawe muri industry rimatanye n'icuka kibi cyo bacaradutse hagati y'umugabo yitwa Joachim na Joel bisa nuko bariko barakugwanira mu bijanye n'ibikorwa byo bari byo byatumye ubura ukabanza guhagarika gukora ibikorwa vyawe shasi nibaza Fav turakeneye umuco wawe umuntu yitwa Joachim Smith na Joel nta gihe cyo bacarageze ntibarabane giza bivuye kuri wewe ibintu bya boss ntituvyinjiramo cyane abo babiri mvuze se n'aba boss bari aba boss bawe cha na boss banje hanyuma bica bigenda gute kugira batangire kukugwanira none Sky nituvugana Sky muravugana cyane Joachim muravugana nawe nyene ahubwo ndashaka kumenya ngo barapfiki bobo voila nisho nagenda kubaza wewe ubizi unaheruka amakuru vuba umuntu yitwa Joachim Smith na Joel baravugana ndabaza Sky ahari murapfiki na Joachim naza twishyure inbox voila tubaze na Joachim turamubaza barapfiki dushobora kuba tunabyinjiramo tugasanga n'abacuti byovyo kandi shako kan turashaka ngo Sky yarapfiki na Joel arapfiki na Joachim yego cyose navyo tuzi ahubwo nibaze baduha umuco kuko je turi kumwe na Joel nta cyambwira bava Joachim nta na kimwe umva rero tuve mu bintu byabo aba boss kirazira kwinjira mu bintu byabo ariko nawe regura umubosi mutoya none umubosi mutoya nashobora kuyaga n'ababosi banini mu gihe nawe nyine ari karatera intambwe ikintu ndi umubosi mutoya ariko ikintu cyamvuga ni iki nimba Joachim ariko ntapfa na Sky nobasaba ahubwo ko bohuza yego kuko kugira umutima mubi buratuma n'ibintu byanyu bisubira inyuma kandi kwankana ntaco bimaze oya ntaco biba bimaze kabisa yamara hari n'izindi nkuru vava zivuga yuko ngo woba wabanje gukorana n'umwe hanyuma uyu umwe mukoranye uja gufata ingingo yo kuja gukorana n'uwundi hanyuma ukoranye n'uwundi rero umwe wa mbere yasa n'ufuhiye wa kabiri hago hakaba ikintu cyo kwagirizanya ko menga umwe atwaye umukinyi uwundi cyane cyane yuko ico gihe wafatwa nk'iturufu idasanzwe niwe vyariko birabako ibi bintu niko vyagenze canke n'abafana batanga inkuru kutariko ibyo bibaho kuko njyewe umukinnyi mfise kugira shwaho nshaka ndashobora ati ndakina kwa Joel boss ntafata kuko nyimba boss twavuganye ko nkora iki ndakora ikintu ciyo gitunganye mfise droit yo kuja n'ahandi hantu rero nyimba vyarabayemo bifu Imba ndi mu kazi n'ibindi wabereye mu kazi bereye ku ruhande ahubwo ndavuga ati buri mu boss wese ndamukorera akazi kiwe uko gategekanijwe ariko sinze kwica akazi ko mu boss ngo nukubera batavugana ibyo je ntibikura birumvikana cyane kindaba niki nakazi bamwe bati hajya haraza kuva gasabuni ibisigaye mugwana mugira iki ntibindaba umwana mubi kwe banafatanye mu mashati ntiwo bangurukanye ibyo bava navyo tuzi ntibazatubwire murafiki natwe tuba subize hamwe kabisa muganga nko mugihe bo kwidekarara ugasanga ari akantu k'akabifu kuko numva gasa nakazaranye kuri wewe nubwo ataruhara ubifiseko bikaba ngombwa ko ari utera intambwe ngo ube umuhanuzi wabo ari babiri wobahanura ukabahuza bikagenda neza nyimbi yo bifu yoba yaravuye kuri jewe
ndavuga ati bifu irahava ahubwo abantu dusubirane mu mahoro. Okay. Akaba atari jewe cyo mbasaba ni muhuze. Okay. Ni musubize hamwe kuko shaka kuba uri mu Burundi uwo munsi ukajya muri Amerika ndazi igihe uzohura na Joachim Sky. Yeah. Umuzovugana tu. Muriko mwajyana muri mu Burundi. Ariko mwese ni muri ndege mugahura mu kindi gihugu. Ucuvuga ati Murundi wacu. Cyonzi cyozovuga ati Sky wanje Joachim wanje. Sanga muko mahura mu bindi bihugu muyaga neza. Umwarankaniye iwanyu. Yego. Byiza icyo nosaba tureke urwanko tugwize urukundo. Okay. Kuko isi ni ntonya. Ejo ushobora gupfa ushobora kugira iki ntuzuzo kurerera ntuzuzogira iki twige amabifu dushira ku ruhande tugwize urukundo. Okay. Yeah. I like it, I really like this. Akoya niko kabisa biba byumvikana cyane gose. Sasa turakubonye nibaza ko tutakuboneye ubusa babantu bari barakubuze bakwitege mu bikogwa ryari. Mu minsi ndaje Niseki. Yeah. Sorry, waruvuze? Mu minsi ndaje mu nyitege kuri kamera. Yeah. Nukuvuga ngo wa muntu bamaze umwanya munini barabuze batariko barabona mu bikogwa ubu umwanya n'umwanya bagiye kukubona wagarutse mu bikogwa bitandukanye. Mugiye kumbona cyane mu bikogwa kandi magiye kumbona cyane ndi kumwe na Sky. Yeah. Wow. Nukuvuga ngo amakuru haravuga yuko ari film ugiye kubonekanamwo kandi imwe mu mafilme akunzwe ntabwo ari kinyoma. Bishobora kuba ari kinyoma bishobora kuba ari n'ukuri. Ariko bibaye n'ukuri byo byiza gusuma. Wow. Ariko nawe urumva yuko ukumbuye kubonekana ku makamera uri kurakina cyane. Wow. Babyitegeje hari rero nuno mwaka kubera abantu bavuga amasezerano ugasanga ni nko mu mwaka uza ugasanga ni mu 12 kandi umwaka rero ugitangura babyitegeje no musi umwe mu kwezi kumwe ku mwaka umwe n'isaha imwe ku munota umwe mu musegonda uraho mu segonda ku mashusho meza vava murindirane igishika is back araza kugaruka. Hari kandi kantu ko kabijya mu minsi warumaze wongeye ko gatuma abantu bazogukunda do please. Narimvuze ngo umwanya umaze utari kurabonekana ariko ukabugiye kugaruka. Hari kandi kantu ko kabijya canke ubumenyi nakandi kantu wiyunguye gagiye gutuma abantu bagukunda bisumbirije. Eka ndabizeze cyane ico nzi cy'umwaka narimaze ntakina film. Sinoba nicaye ku buntu. Nari kwiyongerereza ubwenge. Okay. Ubu ndaje ubwenge. Okay. Ndabahe ivy'Ibujumbura navyo ivy'Ingozi. Nanje ntahereze ku munezero nyinshi na cyane. Okay. Wao baba byumvise kabisa wari umunezero kukwakira wari umunezero kubana nawe wakoze kutwitaba yamara turaguha ikaze ugaruke neza muri industry nibaze ko bizogenda neza nibaze yuko uzobikora nk'umuntu wabibayemo ufise experience ukaba wumva ufise n'ubundi bumenyi wunguye kuvava warumgisha kubana nawe ndagushimiye. Murakoze namwe. Okay. Wow, ndabashimiye namwe bakunzi bacu nibaze ko mwamwa bikunze n'abasezerane yuko ngiye kuzandaja ku matere atandukanye ndabazanira bamwe mu bakinyi bagiye babonekana no munsi bace ko barabonekana ndabazanira zimwe mu ngabire nshasha ziriko ziravuka byose bigakoraniriza hamwe kubaka no kubandanya twagura bino bikogwa mva bwenge niwo mungu wanyu dikabari karabahereza ndabakunda cyane everywhere you are we love you so much hasta la vista. Diko Entertainment.